proclamation nyezina iratanguye irabaye baravuze ati tuza guhera kuwa kane yes no kuvuga Miss Popularity yeah niwe bahereyeko turahera kuwa kane ariko ndakwibutse yuko harakantu kabaye wamere ni Ketty hamwe kariya kantu kabaye kariko karavugwa ko amajambo menshi N Pro yes hama rero N Pro avyaciye bivugwa hajya nyene nimba baragira twumviriza ko je ndiko ndagenda mu bantu ngenda ndumviriza yes ngo nivyo Miss ariko baketi ariko point d'interrogation je ntavyo nzi ngo nivyo Miss ariko baketi bamuhinduriye kuri podium nkuko vyagiye biravugwa ngo yasengera mu idini ry'abapantekote yes hama kandi yari no muri korale idini ry'abapantekote rero ngira ngo basanze babizi no kuvuga kuva yatanguye higanwa baramuhagaritse ngo muri korale yes araje pa ahaje kugirana baje kumwambika ikamba ry'ubumisi yes pa ngo warashitse nashike rero ni yicare umwigeme kuva baho atari bwambare n'impuzu igera mu mavi uri kuranyumva yes yicaye za mpuzu zose kuko byari bipande bibiri ngira ngo bamatanira byari bipande bibiri bica biriyugurura iyo ntivyiyuguruye ngaho sasa nejwe nakajwi kumubabaro kuko narabona ko atabiryohererewe kuko ryari ribaye ryambere yambara inyambaro nkijya yes mbere y'abantu acavuga ati marraine sinzi ko yavuze marraine kuko ntiyari karavugira muri micro ntagerageje gukwega nije nibereye kuri kamera nagerageje gukwega kugira ngo numve ko ivyari karavuga biza kumvikana kandi vyarumvikanye bukebuke umviriza neza raba neza no video yavuze ati marraine ndahenye yabivuze inshuro zitatu marraine ataramwumva rero arihagurukira iyo mbega kiriya kintu pasiteri hoho nimba bamukuye muri korali ubu bazoca bamushira hehe nakubwiye ko twahageze ni Jena N Pro aho rero abadukurikira ubu muri uno mwanya turiko turavuga twicaye muri studio za Radio Star FM ariko ejo iki kiganiro marashobora kugikurikira giciye kuri Sanistars Tv ari nayo mpamvu rero tubone yakajyo ko kuramutsa wewe uri kuradukurikira kuri Sanistars Tv nibaza ko umaze no kugira commentaire kuri biriya biganiro twagushiriyeko hama nibaze ko kandi waciye ugira subscribe ariko nimba utarabikora bikore nakubwire ko nakwemereye ko tugiye kukwinjiza neza na neza idonido urupapuro kurundi heheka N Pro tugushikane neza na neza hariya muri Cercle de l'Alliance habereye igiteramo ca Miss Ngoma yes kumburi wewe utahageze kugira urabe kabisi vyabereyeho ujya munsi nico gituma no munsi twahishike nka team Sanistars kugira ngo tubiganire ku muriri uko evenement neza na neza yagenze ino evenement rero muri kino kiganiro cacu tugiye kwinjiramwo idonido kutuntu twagiye turaba abatari baki bashobora kuba batabonye canka abandi bakatubona canka abandi amajambo yagira vugwa byose turaja kuvyinjiramwo N Pro reka duhere kuri kino kintu c'imvura aho rero ino evenement yari yaboneka ko iza kwitabwa n'abantu batari bake nimba bavyibuka video ya mbere twatanguye kuba kuri Sanistars TV twarababwiye ati uno munsi Gitega harasha baranabibonye kuko nina TV ya mbere yatanguye kwerekana ukuntu organisation iri kiragenda ukuntu bariko baratunganya hajya abariko aba DJ Israel bariko baratunganya ivyuma ariko kumbure nkuko bivuze imvura kabisa yaratovye ibintu ironona ibintu ku buryo bwuko neza na neza ikirori cagiye gutangura isaha 5 Nanakwibutse yuko twagerageje kubereka abatari bahashitse turababwira ati uno munsi imvura turabona ko yahagaritse kuko vyarahagaze yahagaritse ikirori ca Miss Ngoma turabona ko vyahagaze ntituzi ko biza kubandanya tubereka ukuntu hari hifashe hari agacerere no kuvuga n'aba DJ bahagaritse kuvuza umuziki umwanya w'iminota itabaye myinshi gusa
nuko rero reka twinjire noneho mu idonido igiteramo kimaze gutangura kiriya giteramo iriya show nibaza yuko yabaye mu mashow ya mbere yaratunganijwe akurugero rwo hejuru mu mashow yandi yahora bangaha mu gisagara ca Gitega ni pro nibaza yuko atakatosi uretse imvura yatovye mu bijyanye na kote yuko byari bitunganije wabonye. Yes nibazi ko kumbure wewe ukunda entertainment cyangwa ukunda kuja mu birori bigiye bitandukanye nibazi ko nta giteramo na kimwe ari bwabone mu gisagara ca Gitega gishobora gusponsorizwa nk'igiteramo ca Miss Ngoma 2020 kuko sisi hari BJF hakaba Bankobu hakaba Volcano hakaba BBC Semeska ibya Semeska byo turaja kubigaruka ko nabantu benshi cyane bagerageje kumbure supporting biboneka yuko abantu bonga mu gihugu cyacu Burundi bamaze kubona yuko entertainment ishobora kubaka igihugu ndetse kandi gatunga abene gihugu bivanye nuko twabonye yuko bitavye vraiment kajya kamo barashiramwo uburyo nuko Pro igiteramo nako iriya show yari yitwa Ingoma event hama nkakwibutsa ko icivugo yari ndi umunyakaranga ndi umunyakaranga agatosi kambere rero akanenge kambere Pro ndi umunyakaranga urumva ico kintu kwanza akaranga kiki nibaza ko kari akaranga bariko baravuga karakaranga ku Burundi mu karanga ku Burundi kintu ca mbere twumva n'ururimi rw'ikirundi nimba turiko turavyumva co kimwe je niko ndavyumva MC yamusinze mu ndimi mva mahanga yes nibaze ko nyimba ari amajambo menshi yavuze mu kirundi woshobora kuyaharura kabisa ariko nibaze ko jya mu drama atane kirundi cishatse ariko sinawe gusa nuriya mwigeme bari kumwe biraboneka ko n'inyambaro ntiyerekane ko ari umwigeme w'umunyakaranga kuko yarambaye jeep kabisigera ku maguru ku mano mugabe bipasuye gushika hano ntazi kabisa n'umwigeme yagerageje abantu kugeze yaho bamwe batangura kwidoga ati ese ko umuntu gute twambarira impuzu nk'iyi gerano nka hose ankuruke tuzi ko iyi evenement icivugo nyamukuru ari ndi umunyakaranga ariko bakaca bambika canke MC agace yambara impuzu igereyo hose umva ko kumbure ca civugo aba MC kote MC baradeviye gatoya ariko kandi kudoshapo kuri kote MC bari bateguye man bari imanukiye kuko no kuvuga bavuye kuri podium bakagaruka gatoyi baza bahinduye umwambaro biboneka ko byari ibintu byatunganijwe neza kandi byari ibintu bisa neza uretse ko akaranga katubahirijwe ariko kudoshapo kuri Alfred nimba warabonye ukuntu yari yambaye uriya mujama yatubanije iriya evenement yari yambaye nk'umunyakaranga koko kabisa nibaze ko ubutovuga ko kabisa yari yakurikije icivugo yari yakoze umuti yo bamubaniye kabisa yari yambaye bien kabisa yerekanye ko kumbure icivugo by'ukuri yagitawe kandi yagikurikije yes Pro reka tubinyarutse rero nkuko nabo nyene babinyarukije inyuma y'imvura yes competition iratanguye abamisi baraje kuri podium bambaye neza nk'abanyakaranga ndetse barabisigura bien iriya nyambaro bari bambaye nkuko bagiye barabibabaza barabisiguye kabisa aho rero ubona ko bari bateguye kabisa kuri kote miss barabanyakaranga koko Pro kabisa nkuko bivuze bari bambaye neza kabisa kumburi baranakurikije icivugo cabo ko ari abanyakaranga abivanye n'imyambarire bari bambaye kumburi barashikiriza imigambi yabo barabazwa n'ibibazo bitandukanye bivanye n'imigambi bashikirije baranayishura neza ibintu birabandanya nkuko byari byateguwe nuko rero bimaze kubandanya turiko tugenda kutunenge no kuvuga twatunda abantu bagiye barinyora reka rero tugaruke kuri proclamation turababwira umwe duhereye inyuma mwese mwumve n'amanota yashoboye kuronka kuko nibaza ko twocungura n'umwanya kugira ngo ibindi birori byose bisigaye bibe mu mutekano ntangere. Proclamation nyezina iratanguye irabaye baravuze ati tuza guhera kuwa kane no kuvuga Miss Popularity niwe bahereyeko turahera kuwa kane ariko ndakwibutse yuko hari akantu kabaye hamwe
kariya kantu kabaye kariko karavugwa ko amajambo menshi pro kandi turaje kugaruka tukavuge ko nkuko avi yacu kandi nivyo nabandi bantu benshi bagenda bavuga kumburengira ngo nibabona kino kiganiro cyane nimba bariko barumva kino kiganiro kote organisation cyane president wa jiri canke aba juriste bazogerageza baduhe umuco kuri kano kantu yes batanguye presentation nako batanguye proclamation abazodukurikirana kuri nako kuri Sanistars Tv muzoca muvyumva ukuntu vyari vyifasha yes umusore ryarijwe ry'umugabo nkuko naryumvise uretse ko ntabonye riza ariko rirava ariko ryari mu bafana akomye nduruti presentation yireke Miss turamuzi ni Ketty wamere ni Ketty niduhava tubabwira uko bagiye barakurikirana ego turahera kuwa kane kuko twaguye ko dutora Miss n'ibisongerezi vyo bibiri hamwe n'uwashoboye kuba populaire cyane novuga ngo abivuga puri ngira nk'incero zitanu gushika MC yagiye aramubuza ati ivyo si vyiza bireke si MC gusa ahubwo na organisation ya jire kabisa yarikanze abantu bose barikanze riyajwi amakamera yararifashe kuko twariko turarecordinga hajya ebana turi mu kazi twateguye kamera zacu zararifashe no kuvuga abazodukurikirana rijwi muzoryumva kamera zacu zararifashe n'andi makamera ararifata ivyakurikiye hagiye haravugwa ko uriya mutipa atari kararota kabisa uriya mujama ngo ntiyari kararota sinzi ko bariko baradukurikira muri ko baravyumva uriya mutipe ntabwo ngo yari kararota kandi ndakubwire ijwi yari karakoresha ntivyaboneka ko ari umufana wa Ketty ahubwo byaboneka ko umengo n'umuntu yatwaye n'agashavu y'ibyo yumvise avuga ati nimureke izo nkinamico sanzwe tuzi ko Miss ari Ketty kumburi yubuye yababaje no kubona kumburi kandi ya hirya no hino yumva ko kumbure Ketty Merveille ari waza kuba Miss azoba nominate azoba yamaze ahubwo kuba nomine nkuko yabivuze ati ivyo muri ko murazana nibiki Miss turamuzi ni Ketty amajwi yo tuzoyabumvisha yes hama rero pro avyaciye bivugwa hajya nyene nimba baragira twumviriza ko je ndiko ndagenda mu bantu ngenda ndumviriza yes ngo nivyo Miss ariko ba Ketty ariko point d'interrogation je ntavyonzi ngo nivyo Miss ariko ba Ketty bamuhinduriye kuri podium vyo bari ivyo canke sivyo none nukuri ntavyonzi nivyo bagiye baravuga we wibaza ko nimba vyo bari vyo yariko ba Miss bo bamuhinduriye kuri podium gute proclamation yatanguye wibaza ko vyo byagenze gute ikintu nibaza kuko sisi ndibaza ko wari uhari ujya munsi nari ndahari wari uhari kandi nivyo wari uhari ariko nawe kabisa wishize muri place ya jire ukumva kabisa ari umutipe asemereye n'ijwi ni president wa jire ikintu ca mbere na cankora no kuvuga nk'ubu aciye avuga mu bafana tutaravuga no wambere ngo nimwirirwe muri proclama turabizi Miss ni naka yavuze ngo Miss ni Ketty no kuvuga ari je ndi president wa jire umva nije no wandiko nda proclama kameme yes icambere cyo noba namaze kumukura kuko aba Miss no kuvuga no cyafata nimero ya kabiri akaba ari yonza kugira nimero ya mbere kubera iki nimba umufana yabivuze akavuga ati twari dusanzwe tubizi ko Ketty ari waza kuba Miss egare kwa amanyanga yamaze kugirana amanyanga yamaze kumenyekana kuko hagiye harabamenyesha makuru b'ibinyamakuru byose byo mu Burundi ndanakwibutse ko na RTNB yes radio mvyeyi yari yahishikiye abanyesha makuru ba Star FM bari bahari aba Sanistars Tv twari tuhari n'ivyuma vyacu riri yajwi ryararifasha umva rero ndi president nkaca mvuga ati nka proclama nkaza kuvuga vya bindi umufana yavuga twari dusanzwe tubizi egare ko aramanyanga yes kuko hama mugabo ni yavize ibiri yinda vya kabiri ariko kandi mu gihe yo bari we yarakwiye kuba ari Miss ate amanyanga yabayemo umufana kadombo kwa kabitombora ntoguma namugize Miss ntamvo yo gutuma ndamuhindura hama no bijustifye hama mbega vyo bari vyo
nyine Miss yari Ketty baramuhindura nkuko bigenda bivugwa kubera ujya mufana je neza ko bazoduha umuco. Yes, kumbure ushobora kuba uri kukurikirana iki kiganiro ariko neza na neza ejo isaha imwe z'igitondo. Nibanze bagire subscribe kwanza. Wowe nibatse ko atamuntu yumviriza ikiganiro. Abaturiko turabwira n'abazodukurikira. Abazo bariko baradukurikira. Hajya. Fyonda subscribe. Hama kugira ngo ibiganiro nk'ibi yaza ko tahandi hano bikura. Aha, ico turagihejeje. Hama rero nguko Miss Anne Niel abaye Miss Ngoma 2020 ni era nkuko vyagiye biravugwa ngo yasengera mu idini ry'abapantekoti. Yes. Hama kandi yari no muri korale. Idini ry'abapantekoti rero ngira ngo basanze babizi. No kuvuga kuva yatanguye higanwa baramuhagaritse ngo muri korale. Yes. Ndiko mvuga ngo siwe yabimbwiye nta na pastor yabimbwiye ni namakuru tugenda turatohoza gucye tukayashira habona kugira ngo umuco ugirene. Umuco ugaragare, umuco uboneka. Bamaze rero kumuhagarika muri korale yarabandanije ihiganwa. Mbega zocaye bagusenga bizoca biherera he. Ngaho rero babandi bari bajejwe kwambika abamisi bamukubise ririmi umwambaro kabisa. Araje pa ahaje kugirana baje kumwambika ikamba ry'ubumisi. Yes. Pa ngo warashitse. Aha nashike rero ni yicare umwigeme kuva baho atari bwambare n'impuzu igera mu mavi. Uri kuranyumva? Yes. Yicaye za mpuzu zose kuko byari bipande bibiri ngira ngo bamatanije. Byari bipande bibiri bica biriyugurura. Iyo. Aha ntivyiyuguruye. Ngaho sasa nejwe nakajwi kumubabaro kuko narabona ko atabiryohererewe kuko ryari ribaye ryambere yambara inyambaro nkijya. Yes. Mbere y'abantu. Acavuga ati marraine sinzi ko yavuze marraine kuko ntiyari karavugira muri micro nagerageje gukwega nije nibereye kuri kamera nagerageje gukwega kugira ngo numve ko ivyari karavuga biza kumvikana kandi vyarumvikanye bukebuke umviriza neza raba neza no video. Aha yavuze ati marraine ndahenye yabivuze inshuro zitatu marraine ataramwumva. Era rero arihagurukira. Yo. Mbega kiriya kintu pastor hoho nimba bamukuye muri korali ubu bazoca bamushira hehe point d'interrogation. Aha sasa umuduga ugiye gutangwa woba warambone umuntu yamushikirije kontake kamera je nari nayakije nabonye wamwugururiye umuryango nta kontake nigeze mbona bamuha. Hama ikindi naco iriya modoka yatanzwe nande. Point d'interrogation. Kuko hariho umuntu yari kuba ari nomine. Muga nibaza ko yari gushikirizwa na marraine de l'événement kubera ko ngira ngo habaye scandale y'imvura yari première dame ntiyashoje kuhashika. Ari ngira mugabo bari kwidirija akagira umuntu kujya Alfred yamwambitse ikamba yamwambitse iriya nkofero y'ubwami katsi. Yari no bari no kumushikiriza ko ntake tubara ati ko ntake turayimuhaye kumugaragaro atahayitahanye bose babona. Yes. Baragiye baramwugururira yicaramwo muri ko murabibona. Abariko baradukurikira kuri Sanistars Tv reka ndavyite muri kazoza nakigina kiganiro kwiye racha kuri Radio FM. Nuko imodoka nawe twabonye yamushikirije karakajagari nta security yari hari aca ku bantu bamugwako bagirane kote security kabisa hajya ntiyari tunganije neza. Aha turiko turabahashikana neza kuri Commentaire pana kubiraba tunabivuga mu biraba. Yes. Voilà. Ahantu yakoreye interview ikiganiro ca mbere yatanze ntihari hatunganije nkuko vyari guterezwa kuba kuko hari abantu bitanze abantu bakoze umuti kabisa kugira ngo Miss Ngoma azabeho mu buzima bwo mu Miss. Amabande hodi yabo yarakwiye kuhaba muga twabonyeho ijya ntuze gusa. Donc nta kibanza cyari cyategekanijwe aza gukorera mu interview. Nibaza ko vyari vyatumwe n'imvura. We nivyo kwibaza. Reka dufate ko vyari vyatumwe n'imvura. Ariko sasa reka tugereke ku ma sponsor. Miss Ngoma ahawe umuduga. Sinibuka BGF nivyo.
BGF ivuze ati genzo gushiramwe amaritiro 40 hagati ya 40 na 50 ku kwezi pourquoi pas batavuze ati 50 abazi yuko aza gutora 50 40 na 50 ku kwezi ariko ntaco nibaze yuko bazobishitsa ngira ngo igitoro giheze bamuhaye 40 ukwezi ko tarahera zosubira tore 10 barakoze umuti ya volcano sinigeze numva ikintu izomuha volcano ariko ndakwibutse ko Miss Ngoma yahawe imodoka Miss Ngoma afise salaire Miss Ngoma donc ku kwezi azoza arahembwa umwaka wose kiringo turi umwaka hama Miss Ngoma BGF zomuha amaritiro 40 hagati ya 40 na 50 niko babivuze hama Miss Ngoma kumwe nabajya bandi babiri no kuvuga ari batatu première dauphine na deuxième dauphine bazovugwa ku buntu umwaka wose hamwe n'ivuriro ryitwa Semeska ryo ngaho Igitega ama sponsor yagiye aratangwa ni meshi cyane we wumva sponsor tuyindarize sponsor iruti yindi nibaze ko ari yo sponsor yatanzwe ko bazovugwa ku buntu mu kiringo cy'umwaka wose kuko umaze kuraba nanje avigeno yibona nkawe kuko nta bande hore ya Semeska nigeze mbona hajya no kuvuga Semeska Dr Didier ahuri no kuri je ndiko ndabivuga Dr Didier ntiyashatse kugira publicité kuko yashaka kugira publicité yari gufotora iriya nyubako akoreramwe hajya ku isoko urabona hajya imbere yo mu Kabasaza akayifotora neza akayikubita ku bande hall akaza gatereka hajya wabandi bari baje kwigirira publicité Dr Didier abakozi bari baza je naramubonye yari yicaye haraba equipe nyene ya staff yahari yakubita hajya kwivurira iwiwe abo bari kumwe nta mwambaro w'akazi bari bambaye basi ngo berekane visibility yivurira wanashaka nta n'ijambo bamuhaye uretse ko bagacishije mwo gatoyi ati azovugwa na Dr Didier nta nuko bavuga uriya mu MC nta nuko yashobora kuvuga Semeska sinibuka kuntu yarivuze zoraba mu image nafashe nimba bizoba birimwo mugabo bitarimwo donc Dr Didier rero no kuri vraiment coup de chapeau ku mutima w'urukundo wakunze intara ya Gitega uri kurakunda gwaruka go ngaha mu gisagara ca Gitega mu gihugu cyacu Burundi no kuri no rundi gwaruka uze urufate mu mugongo uteze imbere igihugu Pro bro reka abarika baradukurikira kuri Sanistars TV tubabwira ati kudo chapeau tubasabe kugira subscribe tubasabe kugira like tubasabe kugira Commentaire ku biganiro tuba twashizeko kuko twaje kugira ngo tubereke ibyo mu badashoboye kumenya turabibereka tukongera tukabibamenyesha nibaze yuko nimba uri kuradukurikira ukunda igihugu cyacu Burundi ukunda ugwaruka bw'u Burundi wamaze gufite subscribe mu kiganiro cyo kuwa mbere abantu 70 bagize subscribe no munsi nibaza ko baza kubijana no munsi barenga ijana ahubwo urazi none sisi twikino bama batwemerera cyane twebwe ntabanga dufise insolite tuyivuga uko iba yagenze umunyamakuru rega agize ibanga abaciye hirya no donc siko byari bikwiye kuba amakuru ya entertainment tuzoyibaha ijana kwijana ayo zogira imana mbi akatugwamwo tuzoba twabashikirije ndakuvuga reka ndagusezere ndakwibutsa yuko ngo Miss Ngoma yari kuba Ketty bihindurirwa kuri scène point d'interrogation ntavyo nzi eske wewe uri kurabivuga wowe warabibonye hama ariko kandi biranashoboka kuko uriya mufana yarinze adombokwa sinaze ko byari kuca bigenda eske byari kuca bigenda gute uri ko ratwumviriza andika muri commentaire yaba wari president wa Jiri wacu koriki wari kumugumiza Ketty cyangwa wari kumuhindura nimba atari byo naho wana ariko baravuga ibyo batazi nawe ubabwiye okay twibanukira n'ikiganiro Sanistars tubibutsa yuko akaririmbo karirimbiwe Miss Ngoma karirimbwe n'amagaba kitwa umurundi kazi bakadushiriremwo mu mwanya turagaruka Sanistars